turabonye rero Sauda tuguje gukubita dukubise kuri kamera tubonye intoki imwe y'igitsina gore n'iyindi gitsina gabo izo ntoki rero izo ntoki iza Sauda ndazizi dukoranye igihe kirekire ndamuzi Sauda zijya ntoki zindi rero nizo zaje zishasha ntazo nzi zijya ntoki rero tubwire hajya ninde ni wa wundi nyine watubwira kubwiye twereke kandi watubwiye ngo twitege kuri Sammy na Famba bari mu je sinavuze Sammy sinavuze Famba hari gihe usanga zijya ntoki za Famba hari gihe usanga ni za Sammy hari gihe usanga ari za musaza wanje hari gihe usanga ari zande meme mwene zijya ntoki imana ntabanga ari hari kandi n'abantu benshi cyane gose bambwiye ati Sauda turagusavye werekane umuntu ukunzi wawe rero umunsi n'izina uzomubona se usanga ari boss wawe Hello bakunzi ba Inyishu Media nasuye kugaruka kandi ni Arlette Mugisha nawe twaje kandi twasuye kugaruka ni Arlette Mugisha inyuma ya kamera ni Ntare G ko bisanzwe rero uno musi twasuye kandi kurondera Sauda twasuye kumurondera ndakwibutsa ko nimba ari ubwa mbere ukimbona shanda subscribe hama tubandanye tuko turavugana neza Sauda bite ni sawa mama sambura uzuri usha kuwa wingi sana sinembera kuzuba nguma muhira nguma mu nzu none bigende gute nta kazi ndiko ndakora ariko inzobe yagwishe mama ni twengeresha za mukorogo canke ni cyagera mukorogo nisiga ariko umuntu kenshi yafise akintu kimuba hafi kimuwe aragira ko fresh karaza ndabesha oya nisanzwe urazi ni kubera iki muhira ko bibenga biragutwengeje ukuntu ngene ukakubisega kandi sinaramkije n'abakunzi abakunzi ba Inyishu Media mumeze neza n'abakunzi ba Kale TV ndabakumbuye basha ni murabukuntu ngo bikora nyene kubwo bafana vraiment je ngisubire ku kazi avuga kumbuye ku kazi ndakumbuye ku kazi nimba waravyera statizi wanje navuze ko nkumbuye kuja ku kazi kandi ndakumbuye wa Kaleti ndakumbuye wa fans ndakumbuye kuja imbere ya kamera aho nkumbuye ku kazi cyane gose nkumbura Izayi nakoresha umwanya nukumbuye cyane na Silva ari bosha ndazi ndamukunda sana razige nateri ko rwose Silva turayagasana n'umugenzi cyane gose umuntu nkunda cyane gose ni Izayi kuko niwe twamana ngiye bana ngiye no tuba turiko turajana kandi n'umuntu anyitayeho cyane aguma ambwira Sauda rabukuno garuka Sauda ndakubaze ku kantu gatoya cyane gato tubanze kwa duciye kwanza muri kibazo cyo muhira kubyanzanye ni byinshi ariko tubanze duciye kwa kibazo cyo muhira twarakoranye ikiganiro uratubwira ko wifuza kuja mu kazi ko ufuza ko bosi wawe aza hano kugira avugane na mama wawe vyagenze gute yoba yaraje vyagenze gute yaraje ariko arabwiye ibintu byahabaye kandi urabona ibintu bya wakalighting iri ku isoko ngiri iki umva ni ibintu birebire me byo kubganje ndipfuza cyane gose ko nosubira ku kazi wakalayi iri ku isoko cyo kintu kirateje umudugararo abantu benshi kibonye ndashobora kubivuga urazi kubera iki mugigano geruka narakubwiye abantu benshi bararondera ukuntu wakaleti boyita hasi urumva n'abantu benshi bayifitiye jalousie n'abantu benshi sabafana abafana baradukunda abanyene dukora ibimugu umwe nazukamanda kivuga babandi nyene barifuza uko ariko kose kubona wakalayi TV iri hasi no tusapotiane kwa dufitani inzigo man kila mtu na riski yake mwese n'umugisha wiwe imana yarandise yuko utazoronka nuzoronka imana yarandise yuko uzoronka mu mwaka uzoronka muri uwo mwaka nyene umugenza wawe nyateye imbere mushigikire reka kumugirira jalousie ibintu by'isi turizobisiga tuzopfa wangale bravan yari ifiri
kandi akiri muto akiri na muto eske bye bintu yasize bisigaye birananye nabandi babironda n'umwana yasize ngo abijya nta niki rero wowe ugiranira jalousie atana muri konte na angahe ufise ya nini uyironkera y'aba diaspora bakurungikira gusa ari yujya ayigera aba diaspora tabo bafise ico kimwe twese ngaha fise amakuru y'umutsipu umwe anakulaeleza wanawake urusaku ku murubanda yari utameze neza n'ubwo utari ku kazi baranyigishije urusaku ntiruzomvamo Sauda tuje ngaha abakuzi ba Inyishu Media je naje ngaha ni kuri Sauda kajya kantu nabonye kuri sitasiyo na gakivure kajya kantu kajya kantu kari kuri sitasiyo mbe kuki usa nk'udashaka kubona niyo mpamvu nako gafureshere gasigaye kari kuvure kajya kantu kari kuri sitasiyo je sitasiyo wanje iri kwiki ndabe shaka ureke reka tuwe turakazi reka kuzindi utware je sitasiyo yanje ariko ifoto zisanzwe dushaka kajya gafoto kariko k'amaboko nakajya karirimbo k'urukundo no comment ujya kuboko ko tumenga sinzi we arnaka nacho nuko kwa musaza wanje abu ingonda bwereke eka mambagare abu Sauda Jeza dogira umero nk'abakobwa bo muri iki gihe umustavu uwo muri iki gihe agisigaye ategura mariage ntakivugira umugenzi we ngo agira ategure mariage nkuko azi ko agira byinshi nawe cyangwa yo jengize mariage nta muntu nazobwira munterere muze mubibone Sauda agiye kumugabo ubwo atinya ko twamumenya basi kugira bamugutwara sha Arlette narabivuze yuko nzomugaragaza nzomwerekana wenda mwerekana nene watanguye ariko twabonye watanguye pole ndo mwenda tuwako turatesa abandi Juju tujye tubako turatesa vrema none uzi ko arinde n'umuzungu urya nukuri ntangorane ariko tuzikorera amaboko bajya amaboko ni kumwe numva ni igitsina gore na gitsina gabo ni musaza wanje ngenda muhamagara ndakwereke nta kibazo ntumbeshere none Sauda vanze ngenda kwereke watubwiye kuri mu rukundo sibyo utubwira ko vuba na vuba ugira utwereke umuntu mukundana siko tugira icyizere ko ari hajya ariho bitangurira cyangwa kwerekwa amaboko ejo uramusi mwerekanye amaboko ejo uzotangura icyo werekana iki tubone ko hanze igituza ciyo kaza Sauda tuzajya ejo muzobona amaguru dushaka isura ndabona isura izoza mu nyuma tuzotangura ku maguru nimba no musi wabonye ukuboko ukabona intuzenya kuboko ejo muzobona amaguru amatwi umutwe maka visage mu nyuma je nabonye erega sijya gusa ndabona n'utundi tuntu nyene atubizu twije mimi Sauda reka sha jera kubye ni musaza wanje ndamuhamagara urabe neza musaza wawe urashaka kumufata nyene ukamera ko kujya kunuru sisi nikakangu acha mchezo yako ntato turafise basaza bacu oya je nimba wewe musaza wawe utari uzenya nawe je musaza wanje vraiment sindakubeshe nani ndamuhamagara ngangera yo kumvise niko ari imbere ya kamera meno muhamagara gezaho Sauda gezaho no okay ninde rero dushaka kugira ibintu birebire gaha sivyo je hajya ndiko ndabona je niyumvira siko sinzi umufana afise icyo bivuga ko agakomentari mu musi ndagakeneye je niyumvira gusiga video nimuyereka aya nta kibazo turagira nyamukaza wanje babe kwishira ko ngwera niko ushaka ko abantu babibona ndabizi siko kujya Sauda rukundo rwarenze ariko Sauda rurimwo ndagumva ndarubona urukundo rarubona ruragusaba amaso ruragusaba amaso zigira video aya kamera banze kwanze umurabi kureshe kwanze ni Sauda red range nasa kwanze aha renda musanze muhira nta makeup yashizeko tujane neza nta makeup yigeze shirako nta n'ikintu na kimwe yigeze akora go vraiment abanye rero bari fresh urenda kugira ikintu mwandikira kabaza ko yaraye neza wiriwe neza sheri ndagukunda tujye tuntu turabyibusha attention ariko ndabona wonze none ibintu ko muvuga ngo nonze ndega nari ngwaye ndagwaye
oya ariko wonse Sauda nonze ko nakubwiye ndaseve uzurafungura none ntufungura ndafungura tubwira abafana baze baraguterera basi azaraguha ivyamwa ari burigeze kuvuga ngo umugwaza aragwaza ngo yigira ngo aragwajije kumva arashaka ivyamwa turabikeneye kugira ngo Sauda turabe ko ari covamo kubera wonze man wonze ariko fresher zisa we umva je nari ngwaye noreka ko ndagute kandi sindakira noreka ko ndagute Sauda sinavuze uronze nivyo ariko fresher ni zose Charlotte nawe ubwo munkunge nkwegera izindi ngorane je ndabatinya burya biraryoshe kuza gukoresha ikiganiro undi muntu ariko bageze kuri wewe biragoye aya Sauda rukugiwe ari baragera sigaye sabra ari baramukiye nta make up nukuri kwimara riba birabe nukuri ntabwo ari ivumbi kweri ntabwo ari kubesha nta make up iriko murabona nta make up iriko ari ubuzima bwiwe nyine busanzwe yabyutse nta kindi kintu tumusanze yibereye muhira urabona turabonye rero Sauda tuguje gukubita dukubise kuri kamera tubonye intoki imwe y'igitsina gore n'iyindi gitsina gabo izo ntoki rero izo ntoki iza Sauda ndazizi dukoranye igihe kirekire ndamuzi Sauda zijya ntoki zindi rero nizo zaje zishasha ntazo nzi zijya ntoki rero tubwire hajya ninde ni wa wundi nyine watubwira kubwira twereke kandi watubwiye ngo twitege kuri Sammy na Famba bari mu je sinavuze Sammy sinavuze Famba hari gihe usanga zijya ntoki za Famba hari gihe usanga ni za Sammy hari gihe usanga ari za musaza wanje hari gihe usanga ari zande meme mwene zijya ntoki imana ntabanga ari hari kandi n'abantu benshi cyane gose bambwiye ati Sauda turagusavye werekane umuntu ukundi wawe rero umunsi n'izina uzomubona se usanga ari boss wawe afise umugore none afise umugore si umuyisilamu rega rero kugira abagore babiri ntaco ndabishira na commentaire ndabishizemo murabishigikira ko Sauda yogenda kurongorwa n'umubosi wanje umugore afise umugore none afise umugore X-Lay jewe ngoma ndabivuge utingo umva rero twitege ku bantu batatu zijya ntoki twitege kuri Famba twitege kuri Israel twitege kuri Sammy inde nta wundi twaba twitege zijya ntoki ni za X-Lay ndabivuze ibyo rero nabyo nemeye bakozi ba Inyishu Media aya zirabe rero nijande zijya ntoki ndazira aya gusa sindasakuza bikwiriye none gusa ndashaka kumenya zoba rizande sinaguha inyishu nze X-Lay ndo kumushigiki Inyishu Media cyayugagwa ndabatera inkuru Inyishu Media cyayugagwa kwera tuba turi kumwe aya Israel arakunda umugore wiwe je ndavyemeye X-Lay ni umuyisilamu ararekuriwe idini abagore aba bayine none wowe umuhariririza nkande umuvugira nkande oya reka ntacu ndabyemeje abantu muzi ko ari byo mutubarire jewe ndasabye zijya ntoki uwo ari we wese aza kuzimenya niyandike ku izina kuri commentaire murabyumva ni kwandika ku izina kuri commentaire uza ko ari abantu bangahe mwene zijya ntoki akaba ari abantu twahawe abantu batatu ushobora gushika muri abo bose ntibabe harimo mwene zijya ntoki ariko ubaza kuzishobora aza kubyandika muri commentaire uza kwiyumvira ko ari uwundi azandike muri commentaire nawe umunyarusaku sinzashobora gushira ko stats nzocida gushira muri muzenya nushira ko na stats cyane ariko mubishira kugira abantu babibone kandi biteye ko Sauda waratubwiye ko ushaka kwerekana umukunzi wawe kandi bivanye ko nabantu bagukurikirana benshi barifuza kugira iki kubona umukunzi wawe umukunzi wanje niye ko ari kure bizogenda gute ndomwe ntasha zose narabivuze umukunzi afise umusheri ari hanze ariko abandondera baguma baza kundora ko naravuze ko afise umusheri ari hanze
Abakunzi ba Inyishu Media murumva ko ibintu bimeze neza hano ni ukuri Sauda turi kumwe nawe turagerageza kuyaga nawe ariko none Sauda uracagwaye uracagwaye cyane mve malaria si malaria si malaria mbona zitatu waje kuryama gushaka kumva gushaka kuryama basi urafungura basi gato Sauda ariko wonze bakunzi ba Inyishu Media ni ukuri kw'Imana yonze je sinzi yonze ni ukuri kw'Imana indoni ile ndonini nini ile ndonini sikutema ile ndonini ya kubaki unatema kila saa yote tumaze kuchara sivyo none je mimi sinavyumva no kw'Imana ko tubega nibisi neza ikiganiro kiraheze Abakunzi ba Inyishu Media murabona ko Sauda yasa kutubwira ikintu na kimwe ariko tuhasanze ibintu byinshi ahantu izi ntoki duhawe abantu batatu ikindi nacu Sauda umubiri wiwe ntabwo ari bumeze neza abantu b'Imana ni ukuri kw'Imana Sauda ifresheri zose ngo mamaguruke ingo je mubona nganonze ahubwo umuvuga ngo nonze ga nambaye ikanzu iri kaboro none ko tubega ni sawa yonze Sauda yonze ariko Sauda yonze siko wonze kandi rero intango yo konda kwawe uronda ariko mu maso ugasa neza Arlette bagucunge ivyo bintu ndabizi kuri ba mere ikiganiro kiraheze guys abakunzi ba Inyishu Media urumva Sauda mbega iribara Sauda yo ndakomye induru oya sawa abakunzi ba Inyishu Media Sauda aronze aya kamera raba hariya ndagusohora aya Sauda ari kuri kw'Imana dore Sauda je ibintu ndabizi mere ambwira ngo ngira nkurikize ndabona mere astangiye konda nta numwe atarazi kurwaye ikiganiro cyaheze kandi n'ubu mubibandanye bivuga ikiganiro cyaheze iri sawa ni fresheri zose shaka cyane ubwo frema ko bakariyo ni bon ni sawa sindi umukobwa ni jana ngora ni frema abakunzi ba Inyishu Media Sauda ari kuri bararangaranye arananiye ariko hariyo kabaza kurikirana nanjye ubane nanjye buri kanya kose Sauda aya ntamubonye ko byinshi sinovyemera ndabashimiye cyane